bw'ingufu z'uhoraho. Ari nacyo gituma rero turi ngaha, abavandimwe bacu nabo nyene bari ngaha, nibaza tudataye umwanya nosaba umwarimu umwe yuko yodutanguriza igikorane n'amajambo meranda ya Korani kugira cyo tubandanya tudataye umwanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. duhejeje kumva tudataye umwanya rero, jewe ndibaza bamaze kuduha ikaze, ahubwo igisigaye nuko inyandiko ziza gusobanura izindi nyandiko, atari umunwa uza gusobanura uwundi munwa, ahubwo n'inyandiko iza gusobanura iyindi nyandiko. Kuri ubwo rero nosubiza icyuma mwenye giti kugira tubandanye tudataye n'umwanya. Okay, murakoze cyane. Ndibaza aha twese dufise amatwi ku mpande zose tuze kubahirizanya. Reka rero tudatakaje umwanya, dusaba ituze mu mpande zose, hama duhagurutse umwarimu ku ruhande rw'abakristo kugira ngo ikigwa gitangure. Ikigwa mwacyumvise ni cya kindi nyene kivuga ngo mbega abayisilamu bihana ibyaha gute. Cyo kigwa cya mbere. Karibu. Yesu wacu ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Amen. Reka nabaramutse mwese mu izina rya Yesu. Amen, amen. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikigwa kidasanzwe. Ikigwa kibaza kiti ni kibazo, mbega abayisilamu bihana ibyaha gute? Nicyo kigwa. Nkuko mwenye kitagije kubivuga, hano ntabwo tuza gukenera amajambo. Turabihuriza ko kuri ba mwenye giti bose. Yego. Bisigura ngo nkuko ari bahanditswe ngo natwe turi bahanditswe ngo. Nta muntu reza kuzana amajambo akuye mu bwonko bwiwe. Hari abantu bazi gutera inkuru yomara n'umunsi wose ariko aravuga. Abo sibo dukeneye. Dukeneye abantu basomye ibitabo bigasigura ibindi bitabo. Imana yahabwa ishimwe n'icyubahiro. Amen. Ikigwa cyacu nkuko tumaze kubivuga ni ikigwa kibaza ngo mbega abayisilamu bihana ibyaha gute? Niba haguruka nk'umwarimu wa Kisilamu uze kuza utwereka ati umurongo wo muri Korani utwereke ingene twihana nguyu. Ngiye kuvuga ko uherekera turabihuriza ko kubijanye na Torati murayemera natwe twayizeye. Turemeranya ko abantu ba kera cyane uwucumuye yashira amaraso atavuye icyaha n'igiharigwa. Nkuko tugomba guhera imana yacu turahera mu Baheburayo igice cyaho cy'icenda umurongo wa 22 havuga ngo iyo atamaraso avuye guharigwa ntibibaho. Soma mwarimu. 9:22. Nageze mwarimu. Haranditswe ngo iki? Nkuko ibyagezwe biri, ibintu ni nka byose byozwa n'amaraso. Aho kandi hatavuye amaraso ntihaba guharigwa ibyaha. Ibikunda hano rero turi hano kugira ngo abayisilamu baza kutwereka ati none twebwe duharigwa muri ubu buryo, kuko aba turaza kwiga tugere ku ngingo y'imbere ndabereke ko abo ubwabo ntabwo bashima ikimazi gihari uno munsi gikura icyaha. Mu Baroma igice cyaho cya 6 umurongo wa 23 havuga ngo iki? Abaroma. Yego. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 23. Nageze mwarimu. Havuga ngo iki? Haranditswe ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Aho ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira. Misi yose icyaha kizana urupfu. Nushobora kuvuga ngo wahariwe icyaha atarupfu rwabaye. Byanga byakunda icyaha kizana urupfu. Tugeze mu Baheburayo igice cyaho cya mbere duhereye ku umurongo wa mbere usome no wa 3. Aranditse ngo tugomba kuraba mbega none twebwe natwe uyu munsi bicumuye turapfa bigenda gute? Twe twizera nde? None twe natwe duharigwa ibyaha gute?
niyo ngingo tugezeho twagiye. Kera Imana yabariye basogokuruza mu kanwa ko bavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Gatatu uwo kuko ari ugukayanga no kubwiza bwayo n'ishusho y'akamemere kayo kandi ashikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe. Ahejeje gushiraho umuhagiro w'ibyaha. Yesu Kristo ahejeje gushiraho umuhagiro w'ibyaha azagira uburyo bw'icubahiro cy'ubwami bwo mu ijuru. Aho nukuvuga ngo twebwe uyu munsi twizera ko ikimazi kidukuraho ibyaha ari inde? Yesu Kristo. Aba nabo turi hano kugira ngo batwereke niyihe nyandiko bisunga ikabaha gukurwa kw'ibyaha, kuko twasomye ko iyo umuntu acumuye atabaye ugupfa ntibikunda. Tugeze muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 24. Petero wa mbere tugomba kubona ingene Yesu Kristo ariwe kimazi. Yatubereye kimazi mu buryo ki? Kuko mbere kera rwose baratanga ibimazi. Muvuga ngo Aburahamu wanyu yubatse Ankaba, turaza ko nimwashaka turabereka ingene Aburahamu acumuye yihana n'ingene byagenda atanga ibimazi. Uyu munsi nange mubigenza gute? Soma 2:24. Ego ubwiwe Yesu yikoreye ibyaha byacu. Yesu Kristo yikoreye ibyaha byacu umubiri wiwe abambwe ku giti kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho kukugororoka. Nuko ingoma ziwe nizo zabakijije. Nuko bimeze Yesu yavuze ati nani sauti zera Yesu Kristo. Hari amajambo adasanzwe ari muri Yohana ubutumwa bwiza avuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nawe ushika kwa Data atamujanye. Uyu munsi niba utemera ikibazi cyatanzwe nawe bisigura ngo umunyabyaha uzoga umuriwe gushika ku munsi wa nyuma wo kuja mu muri tazima. Yesaya 33:3 havuga ngo iki? Yesaya ahavuga uburyo kera hatangwa ibimazi, akerekana ingene uyu munsi ibimazi ntibigikenewe, kuko kera niho byari bikenewe, kuko kuva Yesu amaze kuza n'ikimazi gikuraho ibyaha. Niba kurahasoma abandika bandike kuko dusaba menshi kandi umwanya tuba dufise ubugezi. Turavuga ngo hajya ibimazi bya kera bigitangwa mwese yatanga ikimazi bivanye n'uko areha biranditse. Rero turabaze mu munsi namwe nyihana ibyaha gute? Amajambo turabisoma. Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere umurongo wa 29. Yohana igice cya mbere ibiri ndacabandanya kwerekana ingene Yesu ariwe kimazi. Soma Yohana 2:9 haranditse ati yego mu gitabo cy'Imana arico Bibiliya. Bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we aravuga ati avuga ngo iki? uyu mwagazi w'intama w'Imana aho ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Yesu niwe akuraho icyaha cy'abari mu isi. Ntabwo ari ukwiyoga, ntabwo ari Muhamadi, nta nubwo ari uwundi muntu, ahubwo igikenewe ni ukwizera Yesu Kristo nk'uwakuviriye amaraso. Hano rero ndacaboneye kwerekana nta rindi zina rihari munsi y'izuba ryo guharirwamo ibyaha uretse Yesu Kristo. Ibyakozwe n'intumwa 4:12. Ibyakozwe n'intumwa 4:12. 4:12 mu gitabo cy'Imana arico Bibiliya. Nageze mwarimu avuga gute? Haranditse ati kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo rya Yesu. Ntarindi ntaryo nta nirizoza nta n'igiteguye kubaho atari Yesu Kristo. Ni ukuvuga rero birasaba ngo ubyumve kandi ubitahure ubihe agaciro, kuko nutabyumva ngo ubitahure ubihe agaciro maherezo ni mu muriro wa Jehanamu. Ndashaka amaze mbwire umunyekiti wanje igihe nza kubona nsigaje iminota 5 ucumbarira kuko biba bikenewe. Mu Baroma igice cya 5:12 ho hatubarira gute kubijanye n'ibimazi bikuraho ibyaha. Abaroma yego 5:12 avuga ngo iki? Nahageze mwarimu 5:12 yego haranditse ngo none rero ko bimeze bityo icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe. Icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe bita Adamu. Mwitangura ugiye kubira bari kucubibona. Urupfu rukazwana n'icyaha. Icyaha yaco cyaciye kituzanira urupfu ko uyu munsi rutugera ko twese. Niko urupfu rushika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Bose n'abanyabyaha, abantu bari munsi y'izuba. Nta muntu n'umwe yovuga ngo namwe ntimucumura. Ahubwo niyo mpamvu tuko turabaza none mwiyo mwacumuye ibyaha muvyihana gute? Ni yihe nzira mwihaniramo ibyaha iyo dukeneye? Kandi ntabwo dukeneye amajambo, dukeneye nguze kuza hano bisome muri Korani igiciki umurongo niho hatwemerera kwihana muri ubu buryo.
nituza ko duca ashe ikibuzo mukimazi mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23 havuga gwiki nageze mwarimu Abaromani 3:23 mu gitabo cy'Imana arico Bibiliya aho aranditswe ngo umutwe w'amajambo ukugororoka kuva ku Mana niyo kuva 2:3 aho bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana ntibigeze bashikira ubwiza bw'Imana niko bimeze abantu bose bari munsi y'izuba kiretse gusa uwemeye Yesu Kristo akamubera ikimazi niwe wenyine azobona Imana naye abandi bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana 2:4 basindanishijwe n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa bwo gucungurwa kuboneka muri Kristo Yesu uko bimeze ducungurwa n'ubuntu bw'Imana ntabwo ari ibintu Edrisa yoshobora kuvuga ati byukurikira ariko aturenganya twe turi abantu beza noneho twebwe ntidukeneye ibyo kwihana mu ubwo buryo kuko ntiducumura tugomba tubasuzume mbe burya nabo bari abanyabyaha ku buryo nabo bakeneye uburyo bwiza bwo kwihana Korani igice cyaho cya 3 umurongo wa 11 havuga ngo iki 3:11 tugomba guhera imbere gose kurunganwa rwakurikiye Muhamadi tubaye turareka ababejo mu ndwi zibiri 3:11 havuga ngo iki nahageze mwarimu mwendo wa hao makafiri wa umma wako nabii Muhammad yabahakanyi bo mu muryango wa Muhammad mu rungano rwa Muhammad sawa na mwendo wa wati wa Firauni nico kimwe nabo mu gihe ca Farao abantu bazi Bibiliya bayisomye neza igihe ca Farao ni igihe kitari gisanzwe ku buryo bujanye no abantu bavuga ko bibeze Imana mbere yagize ikintu kidasanzwe afata ubwoko bw'Imana abugira imbohe iwe bisigura ngo niba Korani ari nyakuri aba nabo nibo bantu ba mbere bazingatiye batuma umutumwa butariko buraraswa neza bitewe nuko bagenda nabi batigisha abantu ibijanye n'ingene mwihana kuko nk'ubu jewe mbona someye ibitabo by'abayisilamu Abdul Karim maze kumenya ingene mwihana kandi ndaza kwerekana bike mu buryo bwiza bw'ingene mwihana abisilamu rero nabo n'abanyabyaha abandi bose niyo mpamvu biba bikenewe kugira ngo bitahure uzogenda usome navuze urunganwe asubire mwisomo araza bisigura ego none usikiye ikibazo turaguha mikro hano turahana ijambo kandi biteguye neza aho amasezerano wasinye kuntu avuga hano rero muri wake zake mitume kwipaja 12 tubona igihe Muhammad ahawe ubutumwa yafashwe n'imbeho mbere we yagira ngo ni malaria hanyuma umugore bamubwira ngo oya aho wabaye intumwa ahubwo ubutumwa wabwakiriye naho tubona Muhammad yigeze yihana n'umunsi umwe rero we nohora uvuga ngo tuvuga ngo hawa mwendo oya uze kuza hano utubwira ati umunsi Muhammad yihanye nguyu uce ugenda utwereka ati yababariwe mu buryo mbere cyo nico kibazo cya mbere navuze ngo ndikomera kuba imbere cyane sinahere kuri mwe byo mu ndwi zibiri ziheze oya ko nahera kuri Muhammad mwizeye uze kutwereka ni hehe yihaniye kugira ngo abe intumwa yabaye umunyabyaha tubona ko yaciye atangura kuba intumwa guhera uwo munsi mbere na Korani ubwayo iravuga ko Muhammad afite ibyaha yakoze kera n'ibyo yagenderamwo agihari ubona agihari Tiya amajambo tuyasoma muri Korani igice cya 48 umurongo wa 2 soma 4:8 yego akarongo ka 2 avuga ngo iki muri cya gitabo cyabo gitema kenga niko nabereka ko Muhammad afite ibyaha atigeze yihana aze kuza ngaha atwereka umurongo werekana aho Muhammad yihaniye kugira ngo tumenye niba zobona ijuru turabisoma ili Mwenyezi Mungu akusamee makosa yako kugira ngo Imana ikubabarire ibyaha byawe yotangulia wakoze ubwa mbere kera kuja na nibizoza na kutimizia neema zake yego na kuongoa katika njia iliyonyoka no kugira ngo urongoke inzira igororotse ndabaza ikibazo ati yihaniye he nico kibazo nakubaza ati ni he mwe musabira ngo yihane kandi atihanye umurongo w'icenda avuga gute Korani 26:9 9:6 yego 9 yego hakenewe kwihana kugira ngo umuntu agororoke cyangwa afate inzira nziza nyeranje ese no kuri ntumwa y'inyabyaha 9:6 mwarimu avuga ngo iki nahageze 9 esema
vuga. Mimi si kiroja mpya katika mitume. Yego. Wala sijui nitakavyofanywa mimi. Ntazi byazokorerwa. Wala nitakavyofanya nyinyi. Nibyo muzokorerwa. Sifuate ila yaliyofunuliwa kwangu. Yewe sinkurikira kiretse gusivyo na hishuriwe. Na sikuwa mie lolote ila ni munyoje tu. Na kintu kidasanzwe kiburimwo uretse kwa umuntu asanzwe. Turabaza rero kibaza. None ko mu mwizera nk'umuntu adasanzwe. Mbere tuko tubisoma mu bitabo byinshi zo gusoma haje. Ninagaruka. Nta muntu yemerewe gusenga isengesho ngo ryumvigwe atabanje gusabira Muhammad. None uyu muntu yihaniye he? Ko tubona ngo nkuko Korani ikabivuga. Tubona ko afite ibyaha yakoze mbere y'igihe. Tubona ko afite n'ibindi yanarije akora. None yihaniye he? Nico kibazo kiri ngaha. Uyu munsi kigwa dufise kivuga ngo mwihana gute. Niwaza n'isomo rimwe apana ryarindi yuko ngo mufatanya amaboko mugiye oya. Abantu uzane ngo urumva ngo wita oya. Byose turabisoma. Wihana gute. Nico kibazo kiri ngaha. Twebwe abakristo twababwiye ingene tubyizera n'ingene twihana. Mbere Muhammad n'ibyagiye gushikira ibyo Imana yiwe yamuhaye ubutumwa yavuze ngo bimwe bikuvako kubw'ibyaha byawe. Soma 4:79. Kane 7:9. Ego. Nahageze mwari. Avuga ngo iki? 4:7. Korani. Ego. Haranditse ngo wema uliokufikia ibyiza byagushikiye umetoka kwa Mwenyezi Mungu. Byavuye ku Mana. Na ubaya uliokufikia nibi gushikira unatoka nafsini mwako. Ndani mu mutima wawe mushaha. Mwenyewe umefanya mambo hata ya kufikia hayo. Wewe niwe ukora ibituma ibyo bigushikira. Muhammad ibi mushikira ngo byatuka muri we. Wewe bibaza ngo nibihe bibi. Ngiye kubidondora noca. Dirisa kunda kurakayo sakayo. Ariko gusa je ndahari. Kugira ngo niyumvire nuwe murongo mwisunga mu kwihana ibyaha. Hajya niba muri ko muraraba neza hari ibitabo bitari biki. Kugira ngo nibavuga ikitari cyo tugukosoza inyandiko. Ntabwo ari ibintu sinkuru si bya mukurukuru oya. Sakanya yo gutambara kubyina oya. Numwanya wo gusoma icyanditswe. Ndiyo. Hano rero yamaze kugereka ko sigaranye iminota mikeyi ariko sinogenda nasomye aya majambo aboneka muri Qur'ani igice cy'icenda murongo wa 80 soma. 9. Ego. 8:80. Ego. Nahageze mwarimo. Avuga ngo iki? 80. Igice cy'icenda 80. Turabe. Ewa mtume. Yewe ntumwa. Waombe msamaha hao wanafiki. Ubasabire aba bangikanya. Au siwaombee. Iyo reka ugashaka ntubasabire. Yote sawa sawa. Byose ni kimwe. Hata ukiwaombea msamaha mara 70. Aba bagabo naho basabira ituro 70. Mwenyezi Mungu hata wasamehe. Nivyo kunda kw'Imana yo babarira. Bisigura ngo uko babigenza kose, uko yobikora kose, ubasabire cyangwa ureke. Nivyo kunda. Mbega bashizeho ubuhe buryo bihanamwe budahuje n'amategeko. Abagabo baragiye bihimbira ibintu byabo bidahuje n'amategeko yo kwemera icyaha no kugiheka. Dusobora muri cyo gitabo bita Toba, page yaho ya 22 na 24. Soma. Toba. Ego. Nichi wabo. Kwihana. Nahageze mwari. Ego. Ibutsa ni kangara. Nsomera 22. Tusoma ni 24. Niko nasimbagurika harije niko nasimba babaze kumasinya. Reka tubasomere. Ego. Vitu vinavyofuta mazambi. Ibintu bifuta ibyaha. Swara 5. Ubwisilamu rero ngo gusenga amasengesha 5. Ico ni cyambere. Aho. Chapiri. Aho. Swara ya Ijuma. Aho ngo gusenga ku munsi w'Ijuma. Bandareti. Cyanga 3. Aho. Swaumu ya Ramazani. Ngo kufunga Ramazani. 4. Ibada ya hija ya haji. Ngo gukoranira hariya muri hija hariya bagiye muri ya migenzo. Imaka. 5. Funga ya siku ya Arafa. Ego baruguyo. Bandanya. 6. Ego. Matatizo na maradhi. Yo, mwavyumvise ngo ibibazo ni ikisubiramwo. Matatizo na maradhi, ibibazo ni ingwara. Ibibazo ni ingwara. Acha baharigwa ibyaha. Nivyo bituma muharigwa ibyaha. Bababariye. Ivyo bintu byatuma muharigwa ibyaha. Turaza kubisoma no mu bindi bitabo. Somera amajambo arera muri Mukweli mwa Minifu, igice cya Mukweli mwa Minifu icambere n'icya kabiri, kwipaje 57, kwihadisi y'ijana, uzohabona amajambo avuga ngo iyo bariko baritawaza, bari muhira, hanyuma ugatera intambwe werekeza ahari umusigiti. Ibyaha bigenda birakoroka buke buke bigenda birahera.
kwiyoga nivyo kurahivya bisomera muri Yeremiya igice cya 2 umurongo waho wa 22 havuga gute bavuga ko bababesheye je nashaka tuhasome soma twaje tuhasome mukweli mwaminifu gusazigaranya umwanya muto nta kibazo kandi nibwo ipaje atakayetawaza nyumbani kwake iyo wewe utawaje uri muhiri wawe yabiyoze ari muhira kisha akenda kwenye nyumba msikitini nuko rero agacagenda kuri yanzu y'umusigiti ngiriya katika nyumba za Mwenyezi Mungu ngo mu nzu z'Imana niko bayita kutimiza fariza sara ngo wagiye kuzuza ibijanye n'ishengesho ryabo bandanya moja inafutwa dhambi nuko rero imetero imwe ariyo imetero ya mbere mwifuta icaha na kila hatua ingine inapandisha daraja cheo nuko rero bavyizeye Yeremiya nahageze mwana Yeremiya 2:22 kabiri 22 kabiri 22 havuga ngo iki abantu biri kwavuga ngo bokugwa hivya nyabaki impossible ubuhe buryo kabiri 22 aho naho kwiyuhagizwa ibyitwa amagadi ati naho kwiyuhagizwa ibyitwa amagadi mucaje mutora amabuye mwinyukuze yego na sabonoro bisige aho ukiyabirira n'isabuni nyinshi ushaka ugenda ubabwira kwihingurira bazirundi wawe yego ukugabitanya kwawe kuzoba ubwo imbere yanje muzogumana mudahinduye ni jewe mwami uhoraho bivuze Yesu ahabwa ishimwe n'icyubahiro amen biyoga utawaza nta kintu na kimwe vyogufasha ibyo ntaho bihurira no kwihana kukuri ibyo rero ntacyo byabafasha ukwihana kurakenewe nyako ukwihana kurakenewe nyako soma amajambo aboneka muri Matayo 11:28 na Yesu ubwiwe nyakubahwa reka tugende muri Matayo 4:14 na Yesu ubwiwe mu nyigisho yiwe ariko atoranya intumwa yazibwira kwihana no kureka ibyaha soma 4:17 Matayo yego havuga wiki aranditse ati guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo nicyo kibwirwa abantu ni mwihane ntabwo ari kubabwira ngo genda mwiyoge mutanguye kwiyoga mutanguye kwerekana ku musigiti ngo bigenda birakoroka ibyo muzoze mubivugana mwiherereye mutari ahantu hari abandi bose musibirwi twe twasomye ibitabo byo hirya no hino iby'iwanyu twarabisomye turaheze iby'abakatolika twarabisomye turarangiza iby'abajehova twarahejeje ubu ikintu gisigaye no kuza tubereka ukuri n'ukuhe tugirwa n'abahigwe mwe honi mubifata nk'abandi hari abandi batokubahuka no kuza hano ngo bagire icyo bavuga abo bararinda bariyaho nabiyahutse Yesu ahabwa ishimwe n'icyubahiro amen aruka iminota iracyahariyo amen haleluya amen Imana ihabwa icubahiro amen abandi baza murumva ibintu ukuntu biriko biragenda kandi akoresheje umwanya neza reka rero nsabe mwenyekiti ahaguruke hagurutse umwarimu wiwe kugira ngo abasilamu bihana ibyaha mu gusenga 5 ku munsi wa Islamu takbir Allahu akbar Chico burya wewe nyene yacimariye katavyatsi urahawe ikaze haje ego urahawe ikaze kabisa umuntu arabaza akagenda yihaye ni nyinshi twebwe abayisilamu nkuko wabivuze burya nawe kinji yego kwe urahawe ikaze rero wa Islamu takbir Allahu akbar naam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka tubanze dushimire uhoraho Imana imwe rudende we yaremye abantu akabaha ubwenge abandi akabubima abandi akabaha ubugereranye amahoro n'imigisha byuruke ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hamwe n'abasangirangendo biwe n'abayisilamu bazomukuririza ku munsi w'imperuka dusabe Allah dushire muri abarahumani amen ndanezerewe cyane n'umwarimu w'umukristo avuye hano aravuze ati ikintu gituma abayisilamu baharigwa ibyaha icambere yavuze ko amasengesho 5 ku munsi ikibazo mwe mugiye mu rushengero bamugiye gukora iki nimba twebwe amasengesho dukora ari ukuja guharigwa ibyaha tugiye gusenga Imana ngo itubabarire mwebwe namwe urushengero rwanyu rufise akamara kahe nk'ikaba bagiye gucumura nimba abantu bagiye mu rushengero batagiye guharigwa ibyaha baba bagiye kubikora atarasubira ati
Ngara abayisilamu baharirwa ibyaha mu kwisonzesha mu kwezi kweranda kwiramaza ni hemwe ninde muntu atazi ko twisonzesha kugira ngo Imana tubabarire ibyaha ikuvye nta musiramu atabizi sivyo tuja kwicuza ibyaha twakoze umwaka muzima tukarara kwijoro tutakambira Imana ngo tubabarire iki ibyaha ngugiye ngo imaka ubugize urugendo rutagati ahejeje aca asubira avuga ati ikindi kintu yaciye muri ibyo bintu ngo kugenda yijuma tugiye kwijuma bari kwa kangahe kwa gatanu tuba tugiye kugira iki gusenga iki tuyisenga igirene itubabariye none namwe ku isabato muja gukora iki gucumura kumbe mwabumvise gutya babo barafise ibindi bintu bibajana mu rushengero batagiye guharirwa iki ibyaha barafise irindi dini bibajana mu rushengero twebwe abayisilamu tugenda gatanu ku munsi no ku munsi wa gatanu no kuja kugendera inzu ntagatifu kugira ngo Imana iduharire ibyaha twagize gute twakoze kigusa uko bimeze gahino nuko wakoze Imana iguhe uzopfayo biriko biraza kabisa aca yongera avuga ati ngo niyo ugwaye cyangwa ufise ibindi bibazo uraharirwa iki ibyaha hemwe hari umuntu acumura muri serumu aho barasambana bari muri serumu urashaka gusambana urimo serumu ni ingorane haraba Imana yahaye ubwenge n'abandi yahaye ubwenge irani yagize ibicucu abantu bagabuye uko kabisa uraza gucaga uruhande rw'iwawe kweri acaraza yo mwarimu namu reka gunera kuragitse kubera je nta mwanya munini yo gutafise oya Yohana 9:4 Yesu yarabimatse ibyo mubeshe ngo mwihanye ibyaha muri nabyo mwumanye nabyo nico cyo mutaja mu rushengero ngo bibapeko so menya ndi Yohana 9:41 muri ya Bibiliya yera igira ngo iki Yesu arababwira ati iyo muba mwari impumyi nta cyaha muba mufise mu ndabe aba murabona wiyo baba bari impumyi nta cyaha baba bafise ariko noneho muvuga muti turabona tituribubona icyaha cyanyu cyamaho rero kubera rero mubona muri abanyabyaha kubera mubona ibyaha byanyu n'ubu mwumanye nabyo gushika umunsi muzopfira byo kuvuga ngo mwaracunguwe futi acaragenda paka mubaye impumyi ngo amaraso ngo atavuye nta muntu n'umwe ngo aharirwe iki ibyaha ngo kuko kera ngo hatangwe ibimazi kugira ngo abantu baharirwe iki ibyaha aca asoma mu Baheburayo 9:22 jengende nka mwarimu ndakwereka ko no muntu yinjiye hano ku rubuga rw'abasomyi kweri si mwarimu oya kukiza kuba ari mwarimu iri jambo wasomye mu Baheburayo 9:22 ko kugira ngo umuntu aharirwe habanza kuva amaraso iyo uza kuba umusomyi wa Bibiliya wiyemera ibi nabyo wari kuvuga oya ntwari kubivugira imbere y'abana n'imbere y'abasiramu wari kuvuga ati aha ndumva nisore kare numire ibi tuzarabwira mu rushengero kweri zinabwira abandi batarasoma Bibiliya ni utaraharirwa ibyaha amaraso arabwira uharirwa ibyaha ukabibwira abantu mu rushengero muga ku mbuga nk'iyi kutusubiye kabisa ku mpamvu ihe mwarimu Dawudi yaravugishwa n'Imana kweri yahabayeho imbere ya Yesu kabisa be Dawudi wewe warigeze ubaga ibintu ngo babarigwe urasesa amaraso cyangwa waracumuye urihana Imana irakubabarira bikamera kuri Dawudi umuvugishwa Imana gusimbira kwa Muhammad ho biroroshe ngiye kwa Dawudi kweri numwemera ngiye kwa Dawudi kabisa Zaburi 50 umurongo wa mbere 51 umurongo wa mbere 51 Zaburi inyandiko igira iti igira ngo iki ngirira ikigongwe Mana kubw'imbabazi zawe ngirira ikigongwe Mana kubw'imbabazi zawe kubw'isizi ry'imbabazi zawe yego usibanganye ibicumuro vyanje kandi usome ijambo ry'umutwe Dawudi yari yakoze iki iyo zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi iyi zaburi ya Dawudi yari zaburi ya Dawidi yanditse hamuvugishwa n'Imana Natani yaza kuriwe Dawudi amaze gusambana na Batisheba amaze gusambana nande na Batisheba amaze gusambana Dawudi kandi nini rumwe y'Imana bakristo baramwemera amaze gusambana cyagenda kugira Imana ati Imana ngirira ikigo
soma wumvirize inyandiko rero. Dawudi acagira ati, Dawudi ati ngirira ikigongwe Mana. Dawudi yadugije ibiganza asaba Imana ati ngirira ikigongwe Mana kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe, kubw'isinzi ry'imbabazi zawe, kubw'isinzi z'imbabazi zawe, usibanganye ibicumuro vyanje, usibanganye ibicumuro vyanje, unyuhagire rwose, unyuhagire rwose ukugabitanya kwanje, ukugabitanya kwanje. Dawudi ababarirwa iki? Ibyaha. Uze kunyereka amaraso yasheshaho. Ego ikimazi yatanze ndaguhaye umwe ugize gusura urufukura usubire ndaguhaye umwe yabaye imbere ya Yesu atamaraso yasheshe yasabye imbabazi Imana imubabarira iki? Ibyaha. Yesu yaciye akomoka mu ruvyaro na Yesu mwene Mariya akomoka mu ruvyaro rwa Dawudi. Matayo 1:1 naje nagusubizeyo. Matayo 1:1 ku mucumuzi Dawudi hariya kwa Batisheba. Yesu hariya niyazanana inyandiko igira iti hariya nyine basambanye ntabyo baruzi. Igitabo kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo, igitabo kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo, umwana wa Dawudi, umwana wane wa Dawudi. Yesu akomoka mu musamba. Yesu n'umwemera ko yazanye kuwasambanye Dawudi ko ntiyababariwe. igeze kwa Muhammad ni ngorane. Si sawa kweli. Acagenda mu Baheburayo mu Baroma 6:23 ingero y'icyaha n'urupfu, ingero y'icyaha n'urupfu. Abo ngo barahariwe ibyaha. Inyandiko igira iti igira ngo iki? umuntu akora icyaha niwe azopfa. Hemwe ntibavuze ngo barakijije? None muzopfa? Muzopfa muzopfa. Oya kumpanda haruzuye. Niba mupfa mukora iki? Bakoze ibyaha. Kumbe no ibyaha barabyuma. Cyane kumpanda hariyo Yesu gusa. Gerezaho. Je nagira ko musovye. Pore ampa siniruka. Oya. Urufukura ubona. Eko. Acaragera muri Petero wa mbere 2:24. Ngo Yesu ngo yikoreye ibyaha byacu. Yesu ako sinokarika. Ngo Yesu ngo yikoreye ibyaha byacu. Ubu mwijuru ariyo y'ibyaha. Sinzire ko mwijuru baje yajanye amagonera y'ibyaha by'abakristo. Kuko Imana yaremye umuriro kugira abanyabyaha bazoje mu muriro. Ha mwijuru rije ngo bakora ibyiza. Nimba Yesu yahitanye imifuka akagenda byikoreye akaja mwijuru. Nukuri iryo juru sinzojayo y'abanyabyaha. Kuko nta juru ry'abanyabyaha riba. Yo kuko Abayisilamu turemera ko Yesu ari mwijuru kandi mwijuru nta munyabyaha aja ishwe. Iyo rero muri ikoreye iby'iwawe wewe ucuca mwijuru bakaja mu muriro. Ubu rero Yesu adoda gushama umuriro mu gihe kubera musambara akagwara umugera agacongore. Ubagiye gusambara Yesu agwara umugera. Yesu acagwara sika. Utwo turana abantu vugira ibintu. Jera ndakunda Yesu. Yesu kenda mukundira nuko ibyiyumviro nk'aba bafise bana Paulo mugenzi we. Yesu atigeze abibemerera kabisa. Matayo 4:17 Matayo inyandiko iragira iti guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Umuntu yo gucungwa agacubwira ngo wihane kandi yaragucunguye. Ubu kweli ushitse kubwira Yesu arakubwira ati wihane. Ivyo bindi murondera ko by'incungu wewe ubikurahe. Incungu niyo yo kwihana. Umaze kwihana ukava mu byaha ntuzorokoka. Ivyo bihana byitwa ngo iki vyo yabacunguye navyo byitwa ngo oyengera biduganye mwijuru. Abitwara mwisashe biratoboka bimwe birabakorokera ko bihabara bisigarana. Ibindi birashika. Ngira nuko niko byagenze. Nuko iyo diri bayiki wewe ni wacumura uzobaza ugatweka. Ibyo turabeshera Yesu ngo Yesu ibaze nk'abana muri ko murahinda no munsi. Ngo Yesu ngo yabatwariye ibyaha. Hari ibyo barakora bavutse hirya yeje baranatangwa no kwandikirwa. Yesu ariko ari ngore supo mwijuru. Yesu abataga ko nakarero mureka abana bato banyegere ngo gabe byijurusa n'abana bato. Namwe mwabakoreye ibyaha mwe muragowe n'ukuri. Ego kabisa. Utwana nkuto. Ngo Yesu ngo yarapfiriye. Ngora. Yesu ari mwijuru. Wewe uri gurasambana no musi mwisi. Wiriguriyo wirigurabesha. Yesu ari mwijuru. Wewe ngiyo ncungo yikuraba wewe. Eka. Yesu yibera mwijuru ntangora na fisi. Wapi? Na ugorewe mwisi. Ndashimira leta y'Uburundi yubatse nimba. Ego. Uzogere kubura ati Yesu yarancunga banze bakwereke. Banze bagutere minoti. Niteka mitwe. Kabisa. Acagenda muri Yohana 1:29. Ngo Yesu ngo numwagazi w'intama ngo kuraho icyaha cy'abari mwisi.
siko yavuze gahemwe niko yavuze ngo ni umwagazi w'intama w'Imana ukuri cyaca bari mwisi nikaribarize Yesu nyene Yesu ndivyo Yohana 8:21 Yohana 8:21 nuko Yesu yongera kubabwira ati kubera ari mutumva yarongera nje ndongera nababwiye nti yarazi ko intumva zama yongera kubabwira ati jewe ndi mukuhava namwe muzondondera kandi mudopfira mu vyaha vyanyu ukuri kwibana muravyumanye bashmutorira muhwera mubifise bibomere none nije navyanditse ni Yesu mumuvugurutse muzobipiramwo yego acaraza rero mwarimu aja muri Korani 3:11 aho asoma igiswahili yego jewe sinzi mwebwe sinzi intumbero bamufise je sindayitahura nanjye sindayimenya vrema soma indimi uko muzumva muzisigura uko ziri kabisa erega mu by'Imana nta rushwa ibamo eka n'uvuga tuvuga ukuri tutojya mu ijuru yego kabisa apana kuza kubesha ngaho besha abantu tuvuga ukuri mw'ijuru tuzoshimirwa kweli soma inyandiko inasema hivi havuga ngo iki Bismillahirrahmanirrahim kwa izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe mwendo wa hawa makafiri wa umma wako Nabii Muhammadi mwendo wa hawa makafiri wa umma wako Nabii Muhammadi ati ingendo y'abahakanyi mu gihe cyawe n'umwa y'Imana Muhammadi aho havuzwe abayisilamu none mu gihe cyiwe ntabahakanyi babariho umati Muhammadi ni generation y'intumwa y'Imana nde Muhammad aho uzosoma ngo umati Muhammadi umenye ko arunganwe rwose rwabaye inyuma y'intumwa y'Imana nde Muhammad nawe urimo generation y'abantu bo mu gihe cya Nkurunziza hari ubutazi abandi bariho ntibiyizi bariyizi wa mwemera utamwemera yarabayeho kandi yarakuyoboye iyo niyo bita umma uruzi naho umico aricyo urumwarimu generation uruzi icyo aricyo ni sawa atabakanye mu gihe cyawe Muhammadi mu gihe cya Muhammadi abemera intumwa y'Imana Muhammadi barabemera Imana abamuhakanye barabahakanye bavugwa kweli rero abahakanye mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadi byari bimeze gute ni sawa na mwendo wa watu wa Firauni ngo nicyo kimwe babaye mu gihe cya Farao na wale waliokuwa kabla yao n'ababaye imbere yao walikadhibisha aya zetu barahakanye amajambo yahawe Muhammadi imirongo y'ijambo ry'Imana kwa hivyo Mwenyezi Mungu kuri ubwo uhoraho Imana rugira byose aliwatia adabu kwa sababu ya madhambi yao Imana ikibahereza ibihano kubera ibyaha vyabo uwo murongo rutomo urumvikana ikibazo ari mu mutwe muko tuzaga ubeshe cyanda kuvuguruza amaka acaragenda muri Korani nyene kweli 9:80 yego ngo abayisilamu ngo Muhammad Imana yamubwiye uzobasabira ikintu cyo ntubasabire ngo je ngo sitigera ndabababari ngo ndababarira hajya havuzwe abayisilamu eka soma iyo nyandiko 9:80 yasoma 9:80 yego ewe mtume ewe ntumwa y'Imana waombee msamaha au hao wanafiki ngo basabire ikigongo izo ndyarya au usiwaombee cyane ntuzisabire izo ndyarya yote sawa sawa byose nico kimeje kuhora Imana hata ukiwaombea naho wabasabira Muhammad izo ndyarya ziri mu rugamwe rw'iwawe Muhammad ukiwaombea msamaha mara 70 naho uzobasabira ikigongo inshuro 70 Mwenyezi Mungu hata wasamehe Imana ntizigera ibababari hayo ni kwa sababu kubera yuko ya kuwa wao wamekataa izi ndyarya zo mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad zarahakanye wamekataa Mwenyezi Mungu na mtume wake zasi Imana zankari intumwa y'Imana nde Muhammad none twebwe abayisilamu turanye Imana twebwe na Mwenyezi Mungu nuhora Imana rugira byose hawaongozi watu wavunjao amri zake atabantu bahonyanga amategeko y'Imana Imana ntigera igira gute ibarongora ikikunda nizo ryage zo mu gihe cy'intumwa y'Imana nde Muhammad ukende kuzisoma ziharagiye 73 zirapfugwa nk'izarizo ikabuza gusoma Korani nk'ikinyamakuru twe tugusobora umurongo ku wundi kabisa uzanye ntitugureka acavuga ati mbere Muhammad yari afise ibyaha none yihanye ibyaha gute si sawa nibyo Muhammad ataba intumwa y'Imana kandi aramwanditse intumwa y'Imana niyo kora icyaha eka hariho none Daudi numvise ko yagakoco we ntabyo wumvise Daudi usangize gute haraho byanditse ko intumwa y'Imana idacumura niwitwege ntacyo nenda kwerekana Yesu ibyiwe si sawa Mose nawe yatabiye ikofe abarahwere umunyayegiputa wa munyayegiputa yamugize ingumu vye ntiyavugana n'Imana ku musozi Daudi yica Goliyati yacumuye
ariko nabahiha oya kutiga biragatsira Morango Muhammadi ngo yabari ugeze kwa Muhammadu Muhammad nyuma deni yabari bavuga turi utwara gwiri yego pe ina n'umunani kabiri Qur'ani ina n'umunani kabiri somija nini maelezo yake Barwani maelezo ya Barwani kugira tahure ndaguha n'ibitabo ngivyo imbere yawe ugukuri ushaka kukuvuga Qur'ani ina n'umunani aya ya kabiri yego inasema yego tena ku maelezo ya mbere na kabiri na gatatu bismillahir rahmanir rahim samiyo nyandiko maelezo ya kwanza na ya pili aho nyene inasema hivi hakika sisi tumekupa ewe Muhammad fathi ushindi ati Imana yabwiye Muhammad ati wewe Muhammad nakindurondera twaramaze kuguha intsinzi wararangije gutsinda ushindi mkubwa unaonekana waziwazi ati intsinzi garagara uramaze kuyihabwa wewe Muhammad Imana iguha intsinzi igwana kwicara eka hari ibindi kubaza kwa haki kuishinda batili ati twaramaze kuguha intsinzi yo gutsinda ikibi kweli kuishinda uongo kutsinda ubeshi ili Mwenyezi Mungu kugira ngo uhoraho Imana rugira byose akugufirie yaliyotangulia akubabarira bya bicumuro bakora mbere na katika yanayohisabika na nibiharurika kuri wewe kwa mwenye cheo kikubwa kama chako ati kubutwari bukomeye mu byi wawe kuwa ni dhambi cyo bacitwa icyaha Muhammad yababariwe iby'imbere n'ibyinyu ma ibyo byarafuswa kwa Muhammad nje kuronderayo kubera icubahiro gusa yahawe n'Imana cyo kuba tinagutoye Muhammad kugize intumwa yanje kweli Imana yamufitiye ibyo yakoze by'imbere n'ibyinyu ma ibare muri bonisi ngeza nino saha ngo duca tumusabira none regirwa y'Imana uyisabiye ni uhezagirwa sirondera impembo kuri wewe eka ivyo nyima tavyuzuranga ndakwigisha ibitabo by'Imana kweli zisawa kabisa acaragenda mwarimu naam none abayisilamu ngo abayisilamu none ngo muharirwa ibyaha gute byose nabyanditse muharirwa ibyaha gute 6 8 Qur'an bero musomera ikirundi musomera ikirundi nico yumva neza Qur'ani 6 aya y'umunani ingene twega abayisilamu duharirwa ibyaha inasema havuga ngo iki baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim tibanje kwikira ko Imana rugira byose ndine na shetani yapfumwe mwabemeye Imana yamaze gutubwira twebwe abayisilamu tiyemwe abayisilamu mwamaze kwemera Imana nimwigaye kuri Allah icyambere umwisilamu guharirwa ibyaha arigaya kuhoraho Imana rugira byose ukwigaya kukuri ati kandi mugore ukwigaya kukuri haraho umuremyi wanyu yobahanagura ko ibicumuro byanyu haraho umuremyi wanyu yobahanagura ko ibyaha byanyu mu gihe utakoreje uburyarya mu kwigira gute mukwigaya ndagwa karorero twe tugendera abamarayika babiri twebwe abasinzira mwene rimeze abayisilamu tugendera abamarayika bagahe babiri nibakeneye nyandiko ndaguha wandika ibyiza n'uwandika ibibi uranyumva iyo ukoze icyiza cyose umumarayika arandika nibyo bitabo bizozingurwa ku munsi w'imperuka kabisa umwe wese abona ibyo yakoze n'amaboko yiwe kweli ibyo ariko twebwe abayisilamu tubyemera kabisa ibi byaha rero umuntu akora birafise ingene biharigwa bivanye n'ingene wabikoza zigaye ngaha zigamora tu icyaha wakoreye Imana usaba ikigongo iki Imana akarorero musambanye mwavyumvikanye muri babiri muri mwebwe nawe usaba ikigongo wundi bakugisaba inde Imana ucurahira utazopfuna asubiriye gukora ico ca aho ibyaha bigufuditseko icya kabiri wowe wivye muri gitoki ugaca ugenda bamwe hari arabagana ngo kwiparuwasi ngo kuyireka ngo ndawe umezanye ngo nacumuye cyane uwo yivye acidoga si sawa nawe ukagenda hariya ngo ugiye ngo kwatura ibyaha uriya acidoga biracakuriko nibaka wa ndi bakorera icyaha umusaba imbabazi icyaha hagati y'umuntu n'uwundi nibo basaba niki ikigongwe icyaha wakoreye Imana naco ugasaba ikigongwe iki Imana hamugaca bihagarika burundu uko niko kwihana kw'abayisilamu ibiziga reka bonisi munyeze muga twihera ntuzuraturira umusaya salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa islamu takbir Allahu akbar kubakirisu Imana ishimwe Imana ishimwe aho mwumva ko mutangiye kupfa mwenye kiti ducunguze umwanya mwite